igihe kimwe iyo uravye ibihe vyaheze niho umenya ko utitaye ku bantu wamenye canke wagendanye nabo wamye uri wenyene. Abantu baraza bakagenda, ariko kuba wenyene nasanze ari we mugenzi mwiza atagusiga kandi atakubesha. Niwe nkomeza, niwe ndongora, niwe amfasha gutahura ibitokwigishwa. Iyo ndi jenyene niho mba numva ashobora gukora ico cose gituma mbaho kubwanje nkiyitaho. Sinkeneye gutahurwa ngo nshimigwe, ngo ntegwe intege, ngo nshigikigwe canke inyungu kanaka kugira ngo nkomeze kuja imbere. Kubandanya nico naremewe kandi nico kigaragaza ico ndi nico nshoboye. Wewe wumva ata muntu numwe agufitiye icizere, ntukeneye numwe kugira ngo wumve ko wemewe, namba ubwawe wizeye. Kandi ntimwibagire ko abafata risk yo gutakara kugira ngo batore inzira nziza bashobora guhereza kwitora ubwabo. Kuba wenyene ni kibanza ciza cyo gutunganirizwamwo. Niho menyera neza uwo ndiwe, birankiza kutaba uwo ntariwe. Kandi ndazi ko umuntu agendera kubwinshi bw'abantu adashobora kugera kenshi kubitandukanya nivyo benshi bashikako. Ariko umuntu agenda ari wenyene afise amahirwe menshi yo kugera kuvyo benshi batashitseko. Abakurikira abandi nk'intama nibo usanga batamenye ico bari by'ukuri, nayo abameze nk'idubu bobo nibo batigera biyumvira nk'intama. Umwe niko yavuze, simvuze ko ukwiye kugenda wenyene kugira ngo utere imbere, ariko ndabibwiye umuntu yamenyereye kwibako, umuntu atigeze aronka amahirwe y'abamushigikira mu vyo akora vyose. Ntihagire uwo wiruka inyuma, ntihagire uwo uhanga amaso wundi. Iyubake ku munsi ku munsi, iga rondera kuba ishusho nziza yawe, bitebe bitebuke bazohereza kuza kuri wewe. Menya neza ko udakwiye gusiba mu rubanza iyo ari wowe nyene urubanza, ariko ico ukora cose gikore neza. Ba utigeze kuba, ico ukora cose gikora ugikunze, kuko niho honyene bizoba vyiza. Ivyoroshe gutera imbere wenyene. Baranavuga ko urugendo rugoye cyane kugenda ari urugendo ugize wenyene, ariko iyo urubandanije ukagenda utaraba inyuma, ukagenda utaraba ku ruhande, usanga byari bikwiye iyo urusozereye. Ntubivemwo, bandanya. Reha kurondera kunezereza abantu bose, reha ugomba kwemeza abantu kushoboye. Ukeneye amaguru yawe abiri gusa kugira uhagarare. Namba udashoboye kwiruka, tambuka. Namba udashoboye gutambuka, avura, ariko utera intambuko uje imbere, ntuhagarare. Aturana ya majambo nanje uyagire gwawe, sinzosubira kwikengera namba. Ndudasanzwe, ndakomeye, ndanezererewe uwo ndiko ndaba. Ndishimiye kuba nshobora kwifatira umwanya nkitaho, nkitwararika ibinkuza. Ndahimbawe no kuba naremeye kuba jenyene. Mu gacerere niho numvira ibikwiriye, niho ndongoregwa nivyo mu mutima. Sinkeneye umuntu numwe, ariko nkunda abantu bose. Nifitiye icizere, nta kimbuza amahoro muri jewe, ari naco gituma shobora kubona uwo ndiwe, kuko ndazi neza ko naho noca mu mwanga w'igitutu c'urupfu uhoraho ari kumwe nanje.